Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musangwa amahoro nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mwakoze kwitaba ryasango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye kuri no munsi wa gatatu turi kugenekerezo rya 14 ruhuma umwaka wa 2024 banze ndabashikirize ingingo nkuru ashimikiyeko. Umunyororo agwaye ategerezwa kuvuzwa na leta bitabaye uko naho ngo nuguhonyanga agateka kiwe bivugwa n'ujeje gisata c'amategeko mwishirahamwe akate Burundi afatiye ku mutama sinzikariye mu ibohero rikuru rya Mpimba biturutse ku kubura uburyo bwo kwivuza. Amafaranga 1700 niyo ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaji bwashinze kwazogugwa ikiro c'ibigori itunganywa gigugwa hamwe n'igurishwa ry'umwimbu bikaba bizokorwa n'ikigo Anagesa. Turabwira nibijanye n'ikena hamwe n'icikagurika ry'umuyaga nkuba utangwa n'ishirahamwe Regidezo mu bice bitandukanye ibiheza bigatera ingorane abanyagihugu mukanya idonido ryano makuru. Turano makuru mu gukosora inkuru yaciye mu makuru ya RPA kuri uyu wa mbere igenekezo ya 12 ruhuma umwaka wa 2024 hijanye n'ingorane y'amatongo yavuzwe hagati y'uwitwa David Bumwe hamwe na mutoya wiwe asanzwe ari waramatari w'intara ya Ngozi Desire Minani. Iyo nkuru yagiye mutunenge twashaka gusabira imbabazi abavyeyi babo baracariho kandi banyene kuvugwa muri iyo nkuru uko ari babiri barahakana ayo makuru twari twahawe. Tuananize mu bijanye n'agateka ka muntu mwari muhejeje kuvyumva mu ncamake amategeko y'u Burundi hamwe na mpuzamakungu aratomora neza ko umunyororo agwaye ategerezwa kuvuzwa na leta. Ntivyumvikana rero uko Leonidas Nyandwi umutama w'imyaka 71 asinzikarira mu ibohero rikuru rya Mpimba bivuye ku kubura amafaranga yo kwivuza. Ivyo bishikirizwa n'urongoye igisata c'amategeko mwishirahamwe Rukristo rirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi. Umushingwa manza Jean Claude Ntiburu musi agasaba umushikiranganje w'ubutungane hamwe n'abajejwe amabohero kudafata minenerwe amagara y'abanyororo kuko ari amazi aseseka ntibayore. Umushingwa manza Jean Claude Ntiburu musi akati Burundi irababajwe cyane n'inyifato y'abarongoye amabohero ikambere n'abatwara amabohero ku rwego hejuru aho ubona yuko bafata minenegwe ibijanye n'amagara y'abanyororo. Aha uno munsi wo turiko turavuga cyane n'umunyororo ari mu ibohero rya Mpimba yitwa Nyandwi Leonidas aremvye yari mu bitaro agiye kuvugwa bakamusubiza mu ibohero kubera yuko ngo yabuze amahera ariha. Ivyo rero ntivyumvikana ko umunyororo agwaye aremvye babaze yasubizwa mu munyororo adakize kubera ko ngo habuze amahera yo kumuriha. Amategeko y'u Burundi aratomoye cyane kuri ico. Birazwi yuko umunyororo gihe ari mu ibohero amafaranga yo kwivuza arehwa n'igihugu. Leta rero nitegerezwa kuri iyo facture nkuko ingingo ya 34 y'itegeko rigenga amabohero mu Burundi ibivuga. Eka mbere n'amategeko mpuzamakungu aha twovuga nk'amategeko ya ONU bise amategeko ya Mandela nayo nyene mu ngingo yaje ya 27 abivuga ko mu gihe munyororo agiye kurondera kwivuriza hanze kubera ko indani mu bohero batabashoboye kumuvura amafaranga atezwa kurihwa na leta, kandi ivyo abatwara mu bohero barabizi. Ivyo kumvikana rero ukuntu uyo munyororo bamusubiza mu ibohero atavuwe akaba ariko arembera mu ibohero rya Mpimba no munsi. Kuba rero umuntu ari mu ibohero bamubuza kwivuza nkuko turiko turayibona uku turiyumvira ati bega abatwara amabohero baba bazi ingaruka mbi ivyo bishobora kugira ku munyororo, cyane cyane yuko hamaze no kugira basiga ubuzima mugabo ukabona yuko iyo nyifato umenga ntacibwiye abategetsi kugira ngo babihashe n'ibize bisubire. Ibi rero ni inkurikizi mbi zo kuba atakubaha amategeko zo kudahana no kuba igihugu kitagendera ku mategeko.
muri iyo ntumbero rero n'ubu tusubire guhamagara umushikiranganje w'ubutungane ari watwara igisata c'amabohero ko yo bo mu gace n'akagira ico akoze cihutirwa kugira ngo ashobore gufasha ko uyu munyororo Nyandwi Leonidas yovuzwa kugira ngo ntave ahasiga ubuzima nk'uko tumaze kubona kuri bamwe bibashikira. Ikindi tumusaba nuko yohana bimwe bigaragara abatwara amabohero eka mbere no ku rwego rw'abagendura amabohero ubuyobozi bukuru buja mu mabohero kuboba bafata mineneko amagara y'abanyororo kuko bazi yuko amagara asesetse batayora. Umutama Leonidas Nyandwi arembeye mu ibohero rya Mpimba biturutse ku gusinzikarizwa ubuzima yakorewe ku bihimba vy'irondoka, hakaba hakenewe imiliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi kugira ngo ashobore kuvugwa. Mu gisata c'amagara y'abantu inyuma y'agacerere k'iminsi itari mike ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwahavuye busohora itangazo kuri uyu wa kabiri rijanye n'indwara y'amaso yadutse mu mihingo itandukanye y'igihugu. Mu kiganiro umushikiranganje Ridwina Baradahana yagiranye n'abamenyesha makuru yarasiguye ingene iyo ndwara y'amaso yandukira, yongera amenyesha n'ingingo zofatwa kugira ngo iyo ndwara ntirandagate. Kurikira Ridwina Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida. Haraheze iminsi hibonekeza mu gihugu abantu benshi barwaye indwara y'amaso amwe bita amaso y'imbwa. Iyo ndwara y'amaso ikaba yandukira cyane biciye mu gukoranako n'umuntu arwaye iyo ndwara mu gihe yivyiringiye canke mu gukora ku bintu byandujwe n'umurwayi. Ibimenyetso bikuru by'iyo ndwara navyo nibi: amaso atukuye, kuvyimba ibigohe, kwivyiringira urudaca, gufatana kw'amaso na cane cane mu gitondo igihe umuntu avyutse, kubabazwa n'umuco bigatuma umuntu aguma akorora amosozi. Iyo ndwara yandukira n'ingoga cane bivuye ku mosozi canke ibirashi no gukora ku bintu vyakozwe ko n'umurwayi hanyuma ugakora mu jisho utakaravye neza. Ni indwara ivugwa kandi ikira vuba. Nagira rero nsabe abene gihugu ko boheba ingeso yo kwiha imiti batandikiwe n'abavuzi, kuko iyo abantu baje barakoresha imiti nabi ingaruka mbi nuko idaheza ngo isubire kubakiza. Naho iyo ndwara y'amaso ishobora kwikiza, hariho ingingo umuntu ashobora kwifatira abonye ibimenyetso, nko kwikandisha amaso udutambara dukanye imbere yo kuja kurondera ubuvuzi. Tuboneyeho rero akaryo ko guhanura abene gihugu ngo bikingire iyo ndwara y'amaso mu gukaraba neza kenshi n'amazi meza n'isabuni, mu kwirinda kuramukanya duhana iminwe, mu kwirinda kwikora mu maso mu gihe tutakaravye neza. Mu ntumbero yo gutuma abantu batandukizanya, duhanura abanyeshure n'uwo wese yafashwe kuguma imuhira, gutyo tugabanye ubwandu ku bantu benshi. Si indwara ihitana abantu, ariko irahungabanya ibikorwa vya misi yose. Twitwararike rero gukurikiza ingingo zo kugira isuku cane cane mu gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Dutandukira yavugwa mu by'ubudandaji kuva kuri wa 14 Ruhuhuma umwaka wa 2024 umwimbu w'ibigori ugiye kugugwa amafaranga 1700 ku kilo. Ivyo bishikirizwa n'umushikiranganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi Maria Chantal Nijimbere mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu. Uwo mushikiranganje amenyesha ko ikigo Anagesa kijejwe gutunganya umwimbu arico conyene gifise uburenganzira bwo gutunganya igura n'igurisha ry'umwimbu w'ibigori. Maria Chantal Nijimbere n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji. Ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bufadikanije n'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi buramenyesheje abene gihugu muri rusangi ko igurwa ry'umwimbu w'ibigori bigiye gutangura ku giciro cashinzwe c'amafaranga 1700 ku kilo. Ivyo navyo bikazorangurwa n'ikigo Anagesa kijejwe gutunganya umwimbu.
igihe cyo gutangura kugura no kwegeranya umwimbu w'ibigori ni kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024 bikazobera mu mazone yose agize igihugu cacu ciza c'u Burundi. Abarimyi basabwa gushora umwimbu w'intete z'ibigori zumye neza kandi zitagiramwo umucafu kugira ngo ntihagire uwikika mu kiza ngo ashorere ikigo anagesa ibyo atarimye. Haramenyeshejwe ibi bikurikira: ubwa mbere, umurimyi wese azoshora umwimbu wiwe azokwandikwa mu gitabo arico twita registre n'abajejwe kwakira umwimbu wo mu kigo anagesa, kandi bisabwe ko araba neza ko ibiro bamwandikiye bihuye n'amafaranga yahawe. Uwugurishije umwimbu wiwe azoronswa urupapuro arigo reçu rwerekana ibikenewe byose by'umwidondoro. uwo yari Maria Chantal Nijimbere, umushikiranganje w'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Tumira amategato mu kanya makuru twabateguriye arabandanya. Abanyagihugu bo mu bice bimwe bimwe by'intara ya Cankuzo na Mwaro na cane cane abasanzwe batunzwe n'imirimo isaba umuyaga nkuba bavuga ko bari mu ngorane zidasanzwe inyuma y'igihe kiri hagati y'imisi 10 na 60 bari mu kizime. Bagasaba ishirahamwe Regidezo kwikubita gashi mu gusanura ibiba vyononekaye ku neza y'abanyagihugu. Idonido na Josiane Muzaneza. Ico cuma gihingura umuyaga nkuba bita transformateur kiri ku mugwa mukuru wa komine Gisozi neza na neza ahari gitara c'ipinusi. Abanyagihugu baho bavuganye na RPA bamenyesha ko ubu bamaze amezi arenga 2 mu kizime, kandi isanganya nk'iryo akaba atari ubwa mbere riba muri iyo komine. Isoko ryaca Gisozi riravyigana. Igira gatatu urumva kibanza bayishyiramo inkuru irakunda kubakubita ni munsi y'ibiti ikinumuje birasaba ko kugira ngo vyovwaho Regidezo zaraje kuraba bisanga ngo n'amavuta yasese mugabo mba nta kuyisubiriza ntavyo bavuze aho bizobera baravye hama baragenda. Ibura ry'uyo muyaga nkuba nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha biratanguye kugira inkurikizi mbi na cane cane ku miryango yari isanzwe ibeshejweho n'akazi gasaba umuyaga nkuba. Atebuze n'abantu benshi, hari abagira amakafitariya bakoresha amafirigo, hari abakoresha kumwa, hari impapuro za komine zarondegwa, umva ibintu byose byarahagaze. Ubu baja gutira muri izo buri kintu bagomba gusohora. Ico kibazo c'ibura ry'umuyaga nkuba kiranavugwa no muri komine Kigamba y'intara ya Cankuzo. Umwe mu banyagihugu baho yavuganye na RPA yamenyesheje ko hoho ubu n'abana byatanguye kubagirako ingaruka. Muri komine Kigamba dufise ingorane y'umuyaga nkuba, aheze indwi n'intusi ata muyaga nkuba harangwa. Ihomba akaba ari runini muri twebwe dukora ubuzi bwa misi yose bufatiye ku muyaga nkuba. Abafise amamure, dukoresha salo de coiffure, ubukene bukaba bwabaye bwinshi mu miryango yacu, aho n'abana batanguye kubirukana ku mashuri. Muri rusangi abanyagihugu muri izo nkaruka ari zibiri basaba ishirahamwe Regidezo gukora ibishoboka byose igasanura ivyo vyuma kuko batabona ingene bagiye kubandanya babeshaho imiryango yabo. Josiane Muzaneza. Tuje mu gisagara ca Bujumbura tuvuga ibijanye n'ingorane y'icikagurika ry'umuyaga nkuba isa niyananiranye gutorega umuti. Muri kino gihe abakora ibikorwa bikenera umuyaga nkuba bavuga ko utagira imoteri zitanga umuyaga nkuba, ivyo bita groupe électrogène mu rurimi rw'ikinyamazuru, bimugora cane. Inkuru twateguriwe na Dani Claire iratwumva. Ikena ry'umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura rirushiriza kuba ndanse uko bukeye uko bwije. Ibi naho bigeze abanyagihugu bakorera hagati mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko iminsi ibiri ishobora guhera ata muyaga nkuba bakubise n'iryahumye, ibituma ubuzima butandukanye buhagarara. Akamuna rero nk'uko vyiganwa n'abakorera mu gisagara hagati ni ingene n'ishirahamwe Regidezo ubwaryo rishinzwe kubaha umuyaga nkuba riwubura rikikora ku mamoteri atanga umuyaga nkuba, ivyo bita groupe électrogène nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Ikibazo cy'umuyaga nkuba ngaha mu gisagara ca Bujumbura hagati muri vyi nukuri birateye isoni. Abasanzwe bakoresha ibintu bisaba umucanwa, yaba abadandaza amata, abadandaza inyama, aba fotografe n'abandi usanga bakora amabiruka ko bakoresha umucanwa umuyaga nkuba. Nukuri amatara ashaka gutwika nko guhera saa 2 z'igitondo hagahera umunsi wose atari imisi bita n'itatu. Mbere no kuri Regidezo ugasanga bariko bakoresha gurupe n'ukuri n'abantu babaza ati none bigenda gute bwira Regidezo yibura amatara kandi ari mu bitanga.
uretse mu gisagara hagati no mu makartier gize igisagara ca Bujumbura ibintu ni nk'uko nyene abakora imirimo ikenera umuyaga nkuba muri kino gihe barifumbereje uyu munyagihugu wo muri quartier Mutakura aravyigana nk'abafise amasano tw'ukure ubu ntibagikora kubera atamucanwa uhari uboneka umwanya mutonya n'abafise amakafetariya kubera amata baramenye ico bagishobora gukora benshi barugaye ego urumva nk'abafise amabusheri kubera inyama benshi bakoresha amaguru ugasanga bariko bakorera mu guhomba. Muri zone Buyenzi bamwe mu banyagihugu bavuga ko bamaze kumenyera ko umuyaga nkuba ucika hamukagaruka ariko iminsi yose isaha 12 z'umugoroba hoho baba bazi kucika ugaheza ukagaruka hafi isaha 3 z'ijoro. Ico kibazo cikera ry'umuyaga nkuba rero kikaba kimaze amezi cabuze inyishu aho nishira hamwe Regide ubwaryo umwizero ryagiye riraha abanyagihugu ritigeze rushira mu ngiro. Abo banyagihugu bagasaba leta y'u Burundi gutorera inyishu iyo ngorane y'ikena ry'umuyaga nkuba ituma badatera imbere. Arakoze Dani Claire iratwumva tugume ngaho nyene mu gisagara ca Bujumbura aho haheze iminsi hibonekeza ubukene bw'inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 mu mabanki. Ivyo biraheza bigatera ingorane abaja kubikuza amafaranga menshi kuko babura uko bayatwara bakagira impungenge z'abambuzi bashobora kubasahura. Abanywanyi b'amabanki bagasaba ibanki nkuru y'igihugu BRB gukora ibishoboka kugira ngo izo noti ziboneke mu ntumbero yo kuborohereza mu kunguruza no mu gukoresha amafaranga yabo. Ni nkuru tubaza Eric Niyonzima. Ababitsa amafaranga mu mabanki bavuga ko bisigaye bagora cyane gutwara amafaranga iyo bavuye kuyabikuza kuko babaye inoti ntono za 200 cyangwa igihumbi na cyane ku babikuza amafaranga menshi. Aha bagatinya cyane abasuma bashobora kubasahura kubera batavyibonekeza ko batekeye amafaranga menshi kuko uyu munyagihugu abisigura. Ubu jesangwe ndi mu mwanya wa Interbank no kuvuga ngo ngiye gutora amafaranga nkoresha nko kukazi nkeneye miliyoni nka 10 cyangwa 5 cyangwa zirenga abagaca bampa inoti z'igihumbi n'ibihumbi 200 urumva bareba kuyatwara mu mufuko cyangwa mu gipakosi kinini. Urumva bica biteza ingorane ahije n'abasuma bo kwibaza gutwara ibifaranga vyinshi kumbe ayo mafaranga kubera ko bidundaraye uretse ko bibangamira bikanabatera n'ubwoba kugenda biremetse igifovya c'amafaranga mw'ibarabara. Abo banwanyi b'amabanki bavuga ko binabaruhisha mu mutwe ndetse bakanibaza ico baca yaratumye iryo kena y'inoti nini. Uje itariki 13 mu kuvuga ejo naragiye muri banki narengereye amahera angana miliyoni 25 kuko baca bampa inoti za 200 tekereza rero nawe gutwara inoti za 200 ugatwara miliyoni zingana nk'uko mbona amaramaza ituzi ikintu cyabaye amafaranga manini naboneka inoti za 5 n'iz'ibihumbi 10 nawe ndi hoho turarusha. Abo banyagihugu bagasaba ibanki nkuru y'igihugu gutorera umuti ico kibazo kiba hanze. Rero kuvuga leta y'u Burundi ridufashe haboneka amafaranga manini nkuko vyahora za 5 n'iza 10 nazo ziboneke badufashije natwe yakorohereza kuyatwara mu gihe kuzakuyunguruza cyangwa tuvuye kuyatora. Ivyo bikaba biruko mu gihe haheze igihe izo noti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 zihinduwe mu ntumbero yo guhasha ba kaboko waba yasabuye amafaranga y'igihugu bakanyegeza mu mazu yabo. Amashiga yubatswe ngo atekwe ko imfungurwa z'abanyeshure bo kwishure shingiro rya Mukoni ni muri komine Ruhororo intara ya Ngozi ariko arakora ico gikorwa. Imvo zikaba ari uko ayo mashiga yubatswe nabi ku buryo adashobora gukoreshwa mu guteka. Imfungurwa zica zitekerwa hanze igikorwa giheza kigahagarara iyo imvura iguye. Vicky Chris n'interetse. Ishure shingiro rya Mukoni ni muri komine Ruhororo intara ya Ngozi riri mu mashure agaburira abanyeshure ku murango. Ariko rero amashiga yubatswe ngo atekwe kw'imfungurwa haraheze umwaka adakoresha ico gikorwa kuko yubatse nabi. Abubatse ayo mashiga ya kijambere agizwe n'ivyuma n'amatafari ntibategwaho imyotsi ica eka ntibanategekanije naho amashiga ahemera. Naho ayo mashiga afise aho bacisha inkwi ntibikunda ko umucanga uguma waka nk'uko vyemezwa n'abakora ico gikorwa cyo gutegura imfungurwa z'abo banyeshure. Ubu mu gutegura izo mfungurwa bakoresha amashiga y'amabuye bashize hanze. Iyo imvura iguye rero haca haba ingorane kuko guteka bica bihagarara gushika ihise. Ivyo bigatuma abanyeshuri baca bafungura bacerewe. Bamwe mu bagenda bategura imfungurwa z'abo banyeshure basaba ko abubatse ayo mashiga bogaruka bagasubiramwo kuyubaka neza kugira ngo akoreshe ico yagenewe kandi n'imvura ntisubire gutuma imfungurwa zisha zitevye. Ariko igikoni cyoco cubatse neza amashiga akaba ariyo yubatse nabi.
tubabwire inkuru ijanye n'ibidukikije imbere yuko duhana agahindukira uruzi ntahangwa rurabangamiwe n'imicafu iva mu mihana irukikije biturutse ku banyagihugu basuka iyo micafu ku nkengera z'ubwo ruzi. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko biterwa nuko batakironka aho bashira imyanda muri kino gihe amashirahamwe yarajejwe kwegeranya iyarara mu makaritiye atakiza kuritora. Inkuru ya Eroge Diveremesha. Abatari bake mu banyagihugu mu makartier ya Jabe na Kigobe be na zone ya Nyakabiga begeranya n'uruzi ntangwa muri kino gihe basuka imicafu yo mu ngi wabo ku nkengera z'ugo ruzi. Umwe mu banyagihugu bo mu ivyo bice amenyesha ko biterwa no kubura aho bashira imicafu narirya amashirahamwe yakorana na meri yahora aza gutora iyo micafu asa n'ayabihevye. Kubura aho basesa ibicafu bisigaye mu mazu canke ibicafu bisigaye nko mu bintu bakuye mu binogo, abanyagihugu ubu rero basigaye bafata bakaja kubita ku nkengera z'uruzi ntangwa. Ivyo vyose bitambarira mu ruzi ntangwa. Ubwo bucafu rero n'ubucafu buri mu bice vya Jabe, Nyakabiga no mu Kigobe. Iyumva rero ivyo ni vyinshi kandi biba kubera ya mashirahamwe atanatora ibicafu atagikora neza, aramara imisi aje kubitora umunuko umunuko. Abanyagihugu rero baca bafata ingingo yo guhengera ku mugoroba ari saa 10 bukwiriye bakaca baja kubitara. Ingaruka ku ruzi ntangwa eka mbere niyo gwisuka sizike ku bwa bamwe mu banyagihugu. Ku bwabo inzego zitwara igisagara ca Bujumbura zogira ico zibikozeko. Haragera igihe urwo ruzi rusubiye gutemba rukaca rusesa ku nkombe ivyononekara bikaba vyinshi. Ikindi naco urwo ruzi rubirungika rwose mw'Itanganyika, maze ingaruka mbi hahandi nyene usanga mw'Itanganyika hari ubucafu bwinshi butuma hononekara vyinshi. Ikibazo bisaba yuko gitorerwa inyishu y'abantu bajejwe isuku mu gisagara, y'abajejwe intwaro hamwe n'abanyagihugu bonyene kugira bamenye yuko ivyo barimo atari vyo. Tumuhamagaye kuri telefone kugira agire icyo bivuga ko umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Atungimana yaducire ko telefone tumaze kumwidondora tukamubwira nico twamuronderera. Ni hano rero ku nkuru ya mugenzi wacu Eroge Diveremesha duciye dusozerera amakuru yo kuri 14 Ruhuma umwaka wa 2024. Mwakenuye mwebwe mwariko murayumviriza, bakoze kandi n'abayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva. Kuri mikro ya Emmanuel Ningeko nkaba ndabike banuye ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu.